Muteramanye na televiziyo y'isanganiro kaze mu makuru yo kuri uno wa gatanu twabateguriye nayo tuyahereye kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Kuri uyu wa gatanu hatanzwe ubushimwe butandukanye ku bamenyesha makuru indwi bagiye mu ihiganwa ryatunganijwe n'urwego CNC rujejwe gucungera ibimenyesha makuru hamwe n'ubushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru. Igisata cyo gukinga ibiza n'isibe ngo ntigifite ibikoresho bikwiye nk'ibimodoka bijejwe kuzimya imiriro n'abakozi bavyigiye byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ico gisata kuri uyu wa gatanu mu gihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abazimya imiriro mu mwanya n'amakuru arambuye. Ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata ca politike. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abanyuruza ubutunzi bw'igihugu kuvavanura n'iyo ngendo akamo yateye kuri uno wa mbere Rusama Uburundi buca buhimbaza umunsi mukuru w'akazi. Kubwa Evariste Ndayishimiye abo banyonora ubutunzi nibo batuma igihugu kidatera imbere. Gomenya yuko ari ryo tunga tuzeye ko iterambere ko kizira rero ko rija mu mupfuko w'abantu bamwe bamwe. Iryo tunga rinyuruzwa canke rigasesagurwa n'uruhombo rukomeye, ni kimwe mu mvo zituma abatanga kori badebukirwa kuko babona ko atakamaro ko gutanga ikori, bagaca ndetse batangura gucisha ubutunzi bwabo mu kinywabi kuko batabona akunguko batanze ikori. Turazi ko iyo turiko turwanya ivyo vyose mvuze hari abo bikomeretsa ku mutima kuko bari baramenyereye kugabangana itunga ry'igihugu. Nico gituma ibimvuga biraba twese, baba abakorera igihugu abikorera ivyabo. Muri aba twovuga abahabwa ubutare bagashora hanze bagurisha bakishirira mu mifuko yabo, canke abahabwa amasoko ku biciro vy'umurengera. Abo bose bomenya ko iyo ngendo ari yituma igihugu kiba gikene. Umunsi bazobihagarika, umwe wese akarya ivyo abiri yakuya, igihugu kizotera imbere. Amakuru twateguriye arabandanya mu gisata cyo kumenyesha amakuru. Amenyesha amakuru indwi bakorera ibinyamakuru bitandukanye byo mu Burundi baronkejwe agashimwe mu ihiganwa ry'amenyesha amakuru ryo mu 2021. Urongoye urwego CNC rujejwe gucungera ibimenyesha amakuru ari nago rwatunganije iryo higanwa, avuga ko gutanga ubwo bushimwe bifasha amenyesha amakuru gukorera ku nkuru zifasha mu iterambere ry'igihugu. Tumukurikira. Muri CNC turatunganya urubanza rujejwe no gushira no gufata mu mugongo, tugaheza tugatunganya ico bise ubushimwe ku bamenyesha amakuru baba barakoze bikora inka ku vyivugo runaka biba vyarabayeho. Mukaba muzi ko icivugo c'umwaka uheze cari kijanye n'iterambere y'urwaruka. Rero muri iyo ntumbero nyene turaheza muri CNC tugasaba abamenyesha amakuru baba barakoreye cyane kuri kuri ico civugo, canke baba arabandika canke arabavuga canke aberekana, tugaheza tukaraba babigize neza tukabaha agashimwe. Iyo rero tubahaye kena ko gashimwe, tuba twifuje yuko ku rubuga bakorerako bogenda bakora bisunze nivyo vyivugo, kuko biba ari biheza bikazanira akarusho umwene gihugu. Hanyuma kindi rero iyo tubutanze kuba ari kugira ngo bihereze akarorero abandi bamenyesha amakuru, kugira bashobore nabo kugira ubwigoro butandukanye mu gukora mu ntumbero
yo guhereza umwenegihugu ibintu bimufitiye akamaro. Mu ntara ya Rumonge ikiraro cyo ku ruzi Gitotwe kwibarabara ry'igihugu nimero 3 kigiye gusanurwa inyuma y'igihe kirekire ako gace gatanguye kurukira mu mazi. Abashinwa ari nabo batsindiye isoko ryo gusubiramwo iryo barabara bakaba kuri wa gatanu bariko bategura aho ingendeshwa n'abantu bizoba biraca. Idonido na mugenzi wacu Jean-Pierre Misago. Basogomba Alfani umwe mu bakoresha iryo barabara ntahisha akanyamuneza aho tumusanza ashengereye mu bandi amakamyo n'ikimashini biriko birategura aho ingendeshwa n'abantu bizoba biraca mu kuja bukuruzi Gitotwe. Uwo mugabo avuga ko amakenga yari yose ko iryo barabara ryari risigaye aragapande kuri urwo ruzi rishobora gucika umwanya n'umwanya. Ramazani Ntahimana nawe arashima ko gusanura ico kiraro vyatanguye ariko asaba leta gushumbusha abakozwe ko n'ivyo bikorwa. Ikindi Ramazani asaba nuko bikorwa bitogarukira ku gusanura ico kiraro ariko ko ibikorwa byo gusanura ico gice cose cibarabara Rumonge Nyanzarake byabuzwe kuva muri Kigarama umwaka wa 2021 byoja byatangura. Utwigoro two gusanura ico kiraro basubirije ikariyeri yari ihari byari byakozwe n'ishirahamwe Kiko ry'Abashinwa ryatsindiye isoko ryo gusanura ico gice cibarabara ry'igihugu nimero 3 Rumonge Nyanzarake. Tukaba twabaye impa gusa nkuko Adolphe Nkenegwa umwe mu barongoye umutumbo wa Gashasha duhuriye kuri urwo ruza bivuga. Arakoze mugenzi wacu Jean-Pierre Misago mu Rumonge. Tukiri mu gisata c'inyubako igituro c'amabus ava hagati mu gisagara ca Bujumbura aja mu manuko w'igisagara kirageramiwe n'ibinogo. Bamwe mu bashoferi baganiriye na bagenzi bacu bavuga ko ivyuma vy'imiduga yabo bihononekarira bagasaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura kugira ico bafashije. Vanira Dushime imenyereza kuri televiziyo Isanganiro. Turi ku gituro c'amabisi aja mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura biboneka ko hari ibinogo binini vyuzuyemwo amazi y'imvura. Nkuko ivuga namwe mu batwara imiduga, ivyuma vy'imiduga yabo birahahonera bigatuma bama kuyikoresha. Ibi binogo biri ngaha n'ukuri biratuvunira amarame, bikatuvunira ibindi vyuma vyo musi vy'imodoka. Imodoka asanga igendera nyagara kubera ivyo binogo. Ibi binogo biratera ingorane cyane. Ibinogo byama bica imodoka. Kandi parking irasarisha ibinogo ni binini gose. Urani ibinogo biri ngaha ni ibinogo biteye n'ubwoba. Nkuba marame twirwa turakoresha amortiseur twirwa turakoresha. Bakaba basaba ko meri ya Bujumbura yo bagendera ikambere bakabubakira igituro kimeze neza. Ico twasaba meri yacu ya Bujumbura ko yodufasha kugira ngo idukorere bino binogo kugira ngo imodoka zirengana ata kibazo na kimwe hari zigonganiraho n'ibindi bibazo bitandukanye biterwa n'ivyo binogo nyene. Meri de la ville azarabe cyambere azagire visite arabe ngene binogo bimeze. Twatushaka gusa bakore parking era parking ya eze vraiment. Ngo ivyo biruko mu gihe buri kwezi bari muri meri ya Bujumbura iko ingana n'amafaranga 2021 yaho bahagarika imiduga yabo. Ugisata c'impanuka nkuko nari nababwiye mu ntango zano makuru ubukehe bw'ibimodoka byo kuzimya imiriro n'abakozi babikoresha biri mu ntambamye zihanze umwuga wo kuzimya umuriro. Hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abazimya imiriro mu Burundi kuri uyu wa gatanu. Anise Nibaruta umuyobozi mukuru ajejwe ico gisata asaba ko boza barahabwa abapolisi 100 ku mwaka biga kaminuza yigisha ibyo gukinga ibiza. Inkuru ya Armel Mutore. Umwuga wo kuzimya umuriro mu Burundi ngo ufise intambamyi nyinshi harimwe kenaga ibikoresho n'abakozi bakwiye nkuko tubimenyeshwa na Anise Nibaruta umuyobozi mukuru ajejwe ibyo gukinga ibiza n'isibe. Uravye izi modokari twita kizimya moto ziri mu ntara 11 gusa no kuvuga ko hari intara indwi z'igihugu zitagira imodokari nimwe kandi nizifise imodokari imwe ku ntara usanga ari nke. Turafise kandi n'ubukene bw'abakozi abakozi abenshi bariko barakukuruka hanyuma ugasanga rero abo twikorako usanga bari mu bitigiri bikeya. Agasaba ko buri mwaka bohabwa abapolisi 100
baba bahejeje inyigisho z'igipolisi kugira bashobore kwiga ishure kaminuza rijejwe kwigisha ivyo gukinga ibiza n'isibe. Twasavye yuko buri mwaka igihe cyose abapolisi baba bahejeje inyigisho muri ya ma centre de formation y'igipolisi cy'igihugu bo kwama baduhana ntaryo abapolisi 100 harimwo abapolisi bato intwazangabo n'ibisongerezi by'intwazangabo kugira ngo ndetse rya shure kaminuza ry'igihugu rijejwe kwigisha ivyo gukinga ibiza twita École Nationale de la Protection Civile kugira ngo ritangure gukora ryashizweho kuva muri 2004 ariko gushika no munsi rikaba ritaratangura gukora. Abajejwe amazu y'ubwishingizi basaba ko leta yoshira mu ngiro ibwirizwa ritegeka ko amazu akoreramwe ibisata vya leta kuyategekaniriza impanuka zoyashikira. Bagasaba ko binashobotse leta yoraba ikagira itegeko ugutegekaniriza impanuka ziturutse ku muriro. Anise Nibaruta gasaba ishirahamwe Regidezo korohereza akazi kabo mu gushira henshi hashoboka imihora y'amazi ifasha mu gihe hadutse imiriro. Nishirahamwe Regidezo turabasavye yuko bogwiza hahantu zijya modokari zo kuzimya zivoma kugira ngo dushobore guhangana n'imiriro. Ndatera kamo kandi n'abene gihugu nabo nyene ndabasaba yuko bo kwishiramwo ibi bintu byo kuja mu mashirahamwe y'ubwishingizi kuko bifise inyungu nyinshi iyo umuntu ikintu gihiye ciwe yaragiye muri arya mashirahamwe barasubira rero bakamushumbusha bakamuha ikintu ciwe bakakimuriha ikintu ciwe cahiye. Ivyo birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abazimya umuriro byasozerewe n'igikino cerekana ukuntu igipolisi gihangana n'ivyo kuzimya umuriro. Turangirize ano makuru mu gisata c'ubutunzi bamwe mu gwaruka ruri mu makoperative muri commune Mukaza bavuga ko ibikorwa byabo bidatera imbere bivuye ku kubura imitahe n'ibikoresho mu nama yo gukarihiriza ubwenge bwo gwaruka yatunganijwe n'umugambi ujejwe guteza imbere ugwaruka Payeje kuri uyu wa gatano. Umuhuza bikorwa muri uyu mugambi Payeje yasiguye ko imigambi yose yinjiza amahera izoronswa ingurane. Inkuru ya Eliza Ntakarutimana yimenyereza kuri televiziyo Isanganiro. Muri iyo nama yari yagenewe ugwaruka rwo muri komine Mukaza ibibazo bimwe bimwe bituma imigambi y'ugwaruka idatera imbere harimo ubukene bw'ibikoresho yerekanywe. Hari ukuntu mwavuze ngo abari eligibile n'abantu babaho ku mutumba na quartier ina mbega ko mbona abajene benshi baba basavye indaro canke bari ahantu bapanze mbega umuntu yomenya gute ko umuntu azoshobora ko nimba yaharaye no munsi azoshobora kuhamagara. Ico dusaba Payeje bodufasha tukaronka tunasoma kugira ngo tugwiza akazi kuko ubu turamaze guha akazi abajene batari bake. Kuri iyo myitwarariko umuhuza bikorwa ajeje uwo mugambi yishura ko bashigikira imigambi yose ifise ico yungura. Ihangiro rero Payeje ifise niyo gufata mu mugongo imigambi irashi y'ugwaruka kugira ngo urugwaruka ko nyene rushobore kwitunganiriza ibijanye n'ubutunzi n'akazi. Mu bihugu byose byateye imbere kubera ko secteur privé yaronse abantu bayiteza imbere. Nta bantu rero bari capable guteza imbere secteur privé kungana n'ugwaruka. Ngo ugwaruka niko rutahura ibintu, niko rutahura ibintu bigeze, niko rufise n'ubuzima bunininya imbere yabo. Muri iyo nama uwo muhuza bikorwa yaneguye abigeme n'abakenyezi badahurumbira gutwara imigambi yabo muri iyo mugambi ujeje guteza imbere ugwaruka Payeje mu mfunyafunyo. Ni kuri iyo nkuru amakuru twari twabateguriye aciye arangira mwakoze kuyakurikira. Reka nshimire bagenzanje bari mu hinga bw'ivyuma n'abari mu ruganda bafashije kuyegeranya. Mwandanye mugira ibihe byiza na televiziyo Isanganiro.